umwami Mwezi Gisabo niwe yaguye imbibe z'igihugu. Oya reka. Navyumvise mu ndirimbo. Kandi ngwani yari yifitiye vyogenda gute wagura imbibe z'igihugu. Sivyo na gato. Mu bami batwaye Burundi, Mwezi Gisabo ari mu bagize ingorane nyinshi eka mbere kuva mu buto bwiwe. None izo ngorane ni izihe? Dukwiye kumenya yuko umwami Mwezi Gisabo yamaze igihe kitari gito ari ku ngoma, yoba yaramaze imyaka hafi 58, ariko kandi numwe wo mu bami bahuye n'ivyago vyinshi cyane gose. Sinovuga ngo bahuye n'ivyago vyinshi cyane kubera yamaze igihe kinini ku ngoma, oya yabaye acima uwo bavukana afata ibigwanisho aramugarariza. Bagize gutya haza Abadagi, imbere yaho haza Barumariza, ntibigize gutyo haza Maconjo na Kirima, hatera nyamba n'inzige, haza Amavunja, haza ibiki. Nkuko duhejeje kubibona, Mwezi Gisabo ntiyigeze yoroherwa mu buzima bwiwe, ariko kandi vyongeye no mu ntwaro izo ngorane zaribonekeje. Muti gute? Kirima bavuga yuko nabo nyene yari umwe mu bahungu ba Ntare Rugamba. Twabonye yuko ukuntu Mwezi Gisabo yarose ubutegetsi ntibyaciye mu nzira nziza. Rero byari bigoye cyane ku buryo abo ivukana ko bavuze ku bandi bagore ba Ntare Rugamba bamwemera. We bita legitimation du pouvoir. Bacha kumabona yuko naho ari umwami ni ubutegetsi yivye. Naco gituma rero Kirima na Maconjo bavuga yuko yari umukwe wa Mwezi Gisabo niba ntihenze, baciye baja ku ruhande kwabaje gutwara Burundi abazungu kugira ngo bagwanye Mwezi Gisabo. Mbega none izo ngorane hari ico zahinduye mu kubaho kw'abarundi? Ndiko ndiyumvirana cyane kuri iki kijanye n'izi nkurikizi. Je ngene ko ndavyibaza. Ubwa mbere hoho habayeho ugutandukana kandi guhereye hejuru ibwami. Inkurikizi ya mbere nuko ubu bwami buca buhuha. Nukuvuga intwaro ya cami ikihuha. Nukuvuga ikiburi nguvu. Uku kuburi nguvu na cyane ikintu kiza kubitwereka neza ni ingene ya system ukuntu yari yugaye, ukuntu byari bimeze. Harageze naho nuje kugwana turenganye wa wundi hajemo tureke Kirima hajemo umukwe. Nuvuga ko intwari sigaye yuha cyane ku buryo n'umuntu naho twabonye ko ashobora kuba ari mu maraso y'ibwami, mugabo umuntu asanzwe ari umukwe yinjiyemo muri uwo muryango arageza aho nawe nashobora guharanira ubwo butegetsi. Mu ngaruka mbi zakurikiye ico gihe turakunze kumva amatati y'abezi n'abatari. Umuntu yo kwibaza nimba hari isano riri hagati y'ivyo n'ingorane z'abahutu n'abatutsi. Nibaza rero ko iki twita ngo conflit bezi batare n'ikica c'ubuhutu n'ubututsi birafatanye cyane uko abazungu nico baciye bishimikiza gose kugira abarundi bagume bumva ko atari bindi bishasha babazanyemo ahubwo vyamyeho. Bavuze abahutu n'abatutsi, abatare n'abezi, twava twiyumvira ngo bamwe muri abo abatare bo baraba, abezi bo baraba. Ico nico nashatse kuvuga yuko atari cyo. Mugabo ko ibi bintu vyo kuzana amacakubiri hagati y'abatare n'abezi vyabaye akarorero kabi gashobora no kuba karabaye novuga karorohereje nibi vy'abahutu n'abatutsi, ivyo birumvikana birashobora kuba ari byo. Ariko kandi ncandagaruka ndababwira yuko mu myaka ya 59 66 mu ivuka ry'imigambwe ibi vy'abatare n'abezi vyari vyihishije mu migambwe, na cyane umugambwe w'abadasigana Iprona. Hari abantu benshi batabizi, ubundi izina abadasigana bari abagwanyi, no kuvuga zari ingabo z'umwami Mwezi Gisabo. PDC nayo abayo bitwa amasuka y'umwami. Amasuka y'umwami nayo ryari izina ry'ingabo rya Ntare Rugamba. Murumva rero inimigambwe yahavuye ivukira kuri izi ndyane z'abatare n'abezi
gikorwa nagize cy'ubushakashatsi ndavyerekana uko nyene. Kubihejeje gushikirizwa turumva ko umwami Mwezi Gisabo yashikiwe n'ingorane nyinshi ku ngoma yiwe. Ingorane zanagize n'ingaruka ku buzima bw'abarundi muri kahise. Mbega izo ngaruka zoba zicibonekeza n'ubu?